Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye ikaze nshuti nawe mugenzi mukunze washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije amahoro n'ubuntu vy'umwami wacu Yesu Kristo bibandanye bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona asanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twarumvise amajambo Elifazi yabwiye Yobu. Twasanze ayo majambo ataco yafasha Yobu kuko aho kumuremesha yaguma amwagiriza ivyaha yoba yaranyegeje. Elifazi yari umwe muri bamwe batatu baza kwa Yobu kumugarukirako bacicarana nawe bagandaye ku marindwi yose. Aho Yobu amariye kuvuga ingene yari mu marushwa menshi niho bagenzi we baciye bamwishura. Elifazi rero twabonye ariwe yatanguye gufata ijambo. Elifazi yatanguye kuvuga akoresheje uburyarya, yabaye nk'uwubashe Yobu ariko atakubaha kuri muri we. Yaravuze nk'uwusaba ijambo ati mbega uwogerageza kugira ico akubwira vyo kubabaza. Ariko rero yaciye akurikiza ko abwira Yobu amajambo ati bikubabaza bitakubabaza jewe ndagomba kuvuga. Mbere yaciye abivuga nyene nk'uko twabibonye mu gihimba ca 3 no mu ca 4, mbere twatandukiriye n'igihimba ca 5 co mu gitabu ca Yobu. Yaravuze ngo raba ingene wahora wigisha benshi, wakomeza amaboko acitse intege. Amajambo yawe yaramira uwari karatemba kandi wagumisha amavi aregarega. Ariko none wewe bigushitseko kandi urihebuye, biraguteye uhagarika umutima. Elifazi yabwiye Yobu ati kera ugitunze ugatunganirwa kandi ukagira amagara meza, niwe wigisha abandi ukabaremesha ukabahanura ukabereka uko bovyifatamwo bagize ingorane. Ati none nawe birakunaniye, impanuro waha abandi nawe ntushobora kuzikurikiza. Ibimeze bityo na twebwe birahora bidushikira, ugasanga turabanguka kubwira abandi ingene bovyifatamwo bagize ingorane, ariko natwe iyo dushikiwe n'izo ngorane ugasanga biratunaniye. Turabanguka kubwira abandi ingene bovyifatamwo bashitse mu vyago. Umuntu yabuze uwiwe tukamubwira ngo niwigumye niko bigenda, ariko iyo natwe bidushikiye siko twama tuvyifatamwo neza nk'uko bikwiye. Ivyo rero nivyo Elifazi yagiriye Yobu, amubwira amajambo amuremera. Mu cigwa cacu c'uyu musi naho turashishikara n'ayo majambo ya Elifazi, hanyuma twumve ico Yobu yahavuye akamwishura. Icigwa cacu c'uyu musi tugifatira ku majambo yanditswe muri ico gitabu ca Yobu mu gihimba ca 5, turahera ku murongo w'8 dushishikare tugeze mu gihimba c'indwi umurongo wa 21. Tubanze dusome umurongo w'indwi wo mu gihimba ca 5 uravuga ngo ariko umuntu avukira amagorwa nk'uko amasase atabura gutabukira mu kirere. Uyu munsi turashishikara nk'uko tuvyumvise kumva ivyo Elifazi yashishikaye abwira Yobu kuva ku murongo w'8 kugeza ku murongo wa 16. Havuga ngo ariko iyaba jewe mba narambambiye Imana, ingorane mfise mba narayituye Imana. Niyikora ibihambaye bidaserangurwa n'ibitangaza bidaharurika. Niyirekurira imvura kw'isi igakwiza amazi mu ndimiro.
niyishira hejuru abaciye bugufi, n'abari mu mubabaro ibashira mu mahoro. Yica imigambi y'ingunge kugira ngo amaboko yazo ntagire ingene yoyishitsa. Itegesha abanyabwenge ubugunge bwabo ubwabo, kandi inama z'abanyamayeri irazisavya. Bahura n'umuzimagiza ari ku murango, bakabakaba no mu mashoka nko mw'ijoro. Ariko ikiza umugorwa inkota yo mu kanwa kabo, mbere imukiza ukuboko k'umunyenkomezi. Uko niko umworo agira ivyizigiro, abagabitanya bakazibwa akanwa. Elifazi muri iyo mirongo yaravuze ukuntu Uhoraho ari umwizigirwa kandi atarenganya. Ivyo vyari ivy'ukuri, ariko ntivyashobora gushika ku muzi w'ingorane ya Yobu, kuko Yobu ntiyarari muri ivyo bihe Elifazi yariko aravuga. Mbere Elifazi yabivuga nk'uwutariko arabibwira Yobu. Ku murongo wa 17 naho havuga ngo hahirwa umuntu Imana ihana. Nuko rero ntukagaye igikangiro c'ubushobora vyose. Elifazi yavuze ayo majambo kugira ngo Yobu acumitwe mu mutima. Igikangiro si cyo gusa cama gituma abana b'Imana bababazwa. Hano Elifazi yariko arabwira Yobu ati, wagize ingorane kuko wacumuye ku Mana, none Imana iriko iraguhana. Egome, ivyo birashoboka yuko umuntu agira ivyago nk'ingaruka y'ivyaha yakoze, ariko kandi birashobora kuba atari ivyo. Mbega wewe woba urinde kugira ngo uce urubanza nk'urwo? Woba waravuganye n'Imana ikaguhishurira amakosa y'ugomba kuyegekako? Benshi barakunda kuvuga ibintu ku bandi kandi bakagomba kuvyemeza n'abatabizi. Ivyo Elifazi yariko aravuga byari ivy'ukuri, mugabo ntivyaraba Yobu. Reka rero turabe umurongo wa 18 nawo uvuga ngo, kuko ariyo ikomeretsa kandi ikaba ari isomora, irakubita kandi amaboko yayo akaba ariyo atimbura. Hano rero turumva ko Imana ari Imana y'igitangaza. Mbere turasoma ku murongo wa 19 ngo izokurokora mu vyago bitandatu, mbere no mu vyago ndwi nta kibi kizogukorako. Ico giharuro ndwi kirakoreshwa cane muri Bibiliya. Ni igiharuro cerekana ikintu gishitse. Akarorero, umunsi w'indwi wari umunsi ugukwiza iyinga. Kenshi iki giharuro gisobanura icakoretse kugeza ku rugero rwaco nyene. Turasoma ku murongo wa 20 n'uwa 21 muri iki gitabu ca Yobu gihimba ca 5 ngo, mu gihe c'ikigoyi izogukiza urupfu, no mu ntambara igukize ubushobozi bw'inkota. Uzohishwa ururimi rucokorana, kandi ntuzotinya ubugesera buje. Iri ni rindi jambo Elifazi yashikirije. Ibi nivyo dukura muri iri jambo. Ica mbere, muri kigoyi izogukiza urupfu. Ica kabiri, mu ntambara igukiza ubushobozi bw'inkota. Ica gatatu naco, uzohishwa ururimi rucokorana. Ururimi rurima hanini, kandi mu ntambara rushobora kwica abantu benshi kurusha inkota. Imana idufashe idushoboze kunesha akarimi karekare, kuko gafise uruhara runini mu kwanduza abana b'Imana. Ikigira kane dukura muri aya majambo ya Elifazi ni uko Imana izogukiza ubugesera buje. Naho yoba ari imvura y'isegenya canke umuyaga w'igihuhusi, Imana niyo gusa ishobora kukurokora. Uramaze kubibona mu bihe vya nyamugigima, mu bihe vy'imyuzurira, mu bihe vy'amasanganya, hari aho ubona yuko Imana yarokoye umuntu mu buryo bw'igitangaza. Mu murongo wa 22 naho havuga ngo, ubugesera n'amapfa uzobitwenga, kandi ntuzotinya ibikoko vyo mw'ishamba. Tubandanye kuvugana kuri ibi vyago ndwi Imana ifise kububasha. Imana niyo yogukiza amapfa.
uravye neza mu bice byashitswemwo neza n'ubutumwa bwiza usanga henshi hari imigisha y'uburyo bwose. Iyo migisha ntipfa kuza ngo iturumbuka. Imana irabona kandi niyiha abana bayo imigisha. Ibikoko byo ku isi navyo nyene Imana ibifiseko ububasha. Twongere dusome kuva ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 26 tubone icago c'indwi Imana ishobora kudukiza. Ngo kuko uzosezerana isezerano n'amabuye yo ku musozi, kandi ibikoko byo ku musozi bizobana amahoro nawe, kandi uzobona yuko ihema ryawe riri amahoro. Uzogendura urugo rw'imikuku yawe usanga atakibuze, kandi uzomenya yuko uruvyaro rwawe ruzogwira n'abagukomokako bakaba nk'ivyatsi vyo ku misozi. Uzoja mu mva wisaziye neza nk'imiganda bazana igihe kigeze. Ingorane ya nyuma ni urupfu. Elifazi aravuga yuko urupfu atari ikintu giteye ubwoba. Avuga ko igihe kigeze urupfu ruzoza bikaba ari bisanzwe. Umenye ko Imana ifise ubushobozi ku rupfu. Ntupfa guhwera, ariko Imana nituma umuntu abaho kandi nituma umuntu apfa. Igihimba ca gatanu kirangizwa n'umurongo wa 27 uvuga ngo raba ivyo nivyo twagenzuye dusanga ariko biri, nawe nuvyumve wikuriremwo ivyo kugirira ikimazi. Aho niho harangirira amajambo ya mbere ya Elifazi. Ayo majambo ntiyaremesheje Yobu na gatoya. Yobu yagumanye umwikomo kuko ataco yumvise comufasha mu majambo ya Elifazi. Yobu mu majambo yishuye Elifazi yashimikiye kukwerekana ko atari we yihamagariye ibyago, nk'uko tubibona mu gihimba ca gatandatu no mu gihimba c'indwi co muri iki gitabo ca Yobu. Reka dusome muri iki gihimba ca gatandatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Havuga ngo, maze Yobu arishura ati, yaba amagorwa yanje yagegwa n'ibyago byanje bigashirwa ku munzane. Umwikomo wa Yobu wagumye ari mwinshi. Amajambo ya Elifazi yo yari ayo kumukora mu nkovu gusa. Mu mirongo ikurikira rero turumva amajambo ya Yobu yo gucura intimba. Twumva ico avuga kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5 mu gihimba ca gatandatu. Aravuga ko yifuza yuko ibyago vyiwe byoshirwa ku munzane. Ati mugabo ntibishobora gushirwa kuri wo. Murongo wa 5 n'uwa 6 rero avuga ati, kuko vyari kuremera kurusha umusenyi wo ku kiyaga, nico catumye nihutira kuvuga. Erega imyambi y'ubushobora byose yantobekeranije, ubuzima bwanje bwanyoye ubumara bwayo. Ibiteye ubwoba vy'Imana bitonze urugamba kundwanya. Mbega indogoba y'inyeshamba yo kwivuga iri n'ubwatsi, canke inka yo kwabira iri n'icirisha? Yobu hano avuga ati, ndarira kubera amagorwa ndimwo, ntihagire ico bibabarira. Erega iyo ataba nari mu marushwa sinari kuboroga. Aravuga ko indogoba y'inyeshamba idashobora kwabira irondera ico kurya mu gihe gifise. Uko niko kuvuga yuko nawe atakindi cari gutuma arira atari uko yari mu marushwa ateye ubwoba. Umurongo wa 6 n'uw'indwi Yobu ashishikara kuvuga ati, mbega ikitaryoshe coribwa kitarimwo umunyu, canke se mu murenda w'irigi harimwo icanga? Umutima wanje wanse kubikorako, bimereye nk'ivyo kurya biteye iseseme. Ibyo kurya biteye iseseme biba vyamaze kononekara. Ntawoshobora kurya ibyo abona ko bimutera iseseme. Aha ariko yerekana uko amerewe ku mutima. Ku murongo w'8 n'uw'9 naho havuga ngo, ico mpa nkaronka ico nsaba, Imana ikampa ico nifuza. Imana nyene ikemera kumfyonyora,
igatuma ukuboko kwayo igacacura imigozi inziritse. Yobu yari yamaze kwihebura, akabona ko atana hamwe yoronka icomufasha ngo atabagwe. Yari asigaye yipfuza ko Imana yomukuraho agahwera. Turabona ku murongo wa 10 n'uwa 11 naho Yobu ashishikara kuvuga ngo, aho niho noba ndose ikinduhura, mbere no kwiteraguzwa n'umunezero, naho nagize uburibwe budatenzura, kuko ntahakanye amajambo y'uwera. Mbega inkomezi zanje ndorereye n'inki, kandi iherezo ryanje nihanganira n'iriki. Yobu avuga ati, ntaco mbereyeho. Umurongo wa 12 nihashishikara kubaza ati, none inkomezi zanje ni nk'iz'amabuye, canke se umubiri wanje ni nk'umuringa? Aha rero Yobu aravuga ati, ndiko ndayonga, nta na kimwe ngishoboye. Ashishikara ku murongo wa 13 avuga ati, mbega sinsigaye ntafise ikintabara, ibyo gukira kwanje bikaja kure yanje. Ku murongo wa 14 naho ukuboroga kwa Yobu kwarashishikaye mu majambo ngo, ubudende bukiwe bikwiye ko atera akagongwe abakunzi biwe, naho yoba aretse kubaha ushobora byose. Yobu yari yabonye yuko bagenzi biwe batifatanije nawe by'ukuri mu mubabaro yarimwo. Niho avuga ku murongo wa 15 na hati, bagenzi banje barampemukiye nk'umugezi utagira amazi, babaye nk'umuvo w'imbura amazi utemba ugakama. Igihe Yobu yabona bagenzi we baje kumugarukirako, yarashimye cyane kuko yagira ngo bazokwifatanya nawe mu mibabaro yiwe ataburyarya. Yari yiteze ko bamutahura, ntibamwagirize ibyo yacumuye n'ibyo atacumuye. Ariko amaze kwicarana nabo, yasanze batamutahura, bituma n'ibyo bavuga batashobora kumwirura. Yabagereranije n'isuri yo mu mburamazi itemba igahita. Twongere twumve iby'iyo suri nk'uko Yobu abivuga ku murongo wa 16 n'uwa 17 ngo, uciwe iyondoyondo n'urubura, sheregi ikihishamwo. Haje agasusuruko ikazimangana, ubushuhe bwaza ugakamira aho waruri. Yobu yabagereranije n'ikiziba gipfutswe na sheregi, n'amazi yamaze gukonja agacika nk'ikibuye. Umuntu ashobora guhonyora kuri ibyo agira ngo birakomeye, maze bigashonga akadobera muri cya kiziba. Uko ni ku munsi abantu bazazanirwa bahenzwe na bagenzi babo canke ibihenda amaso byo mu isi. Yobu yumvise bagenzi we baguma bamwagiriza ibyaha, ababwira ati, nimunyigishe ntahura ibyaha byanje nihane. Niko dusoma ku murongo wa 24 kugeza ku 26 muri iki gihimba ca 6 c'igitabo ca Yobu ngo, nimunyigishe nanje niho ndi buhore, mumenyeshe ibyo nacumuye ibyo ari byo. Erega amajambo y'ukuri agira ububasha. Ariko ibihari byanyu bimaze iki? Mbega muragomba guhinyura amajambo ayo wihevye avuga amera nk'ibitwawe n'umuyaga? Yobu yababwiye ati, ibyo mwavuze byose ni byiza, ariko nta na kimwe cankoze ku mutima. Asangwa hari ibindi mwonyigisha nimumbwire ndabumva. Biboneka ko Yobu yari umuntu akunda kwigishwa. Twokwibuka kwabo bagenzi ba Yobu uko ari batatu batari bazi Imana by'ukuri, ndetse nabo nyene batashobora kwitahura neza. Bahavuye bahuriza hamwe kuvuga ko Yobu yacumuye ku Mana, arico coba catumye imuhana. Reka twumve rero amajambo ya Yobu yashishikaye kuvuga mu gihimba c'indwi, umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Haravuga ngo, mbega
umuntu akiri mu isi ntaba ari mu ntambara, n'iminsi yiwe si nk'iy'umucangero. Nk'uko umushumba yipfuza igitutu n'umucangero akarereka ingero yiwe, niko nahawe umugabane w'amezi y'ubusa, kandi nashingiwe amajoro y'umuruho. Yobu yari arembejwe cyane n'indwara abagenzi biwe babona ko ari igihano kivuye ku Mana. Barananiwe no kumuremesha, mbere n'umugore wiwe ntiyashoboye kumwirura, ahubwo yagombye kumubwira ngo yitandukanye n'Imana. Yamuhanuye gucumura ku Imana kugira ngo imwice aveho. By'ukuri Yobu yarageze kure, kandi ngo yigeze kure nk'uko abarundi babivuga, ntahita igera ihembe. Turasoma muri kino gihimba ca ndwi kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6, naho Yobu ashishikara kuvuga ngo, iyo ndyamye ndavuga nti buca ryari ngo mbyuke, ndara ndagaragurika bukarinda buca. Umubiri wanje utwikiriwe n'inyo, wuzuyeko ivyomeke vy'umukungugu. Urukoba rwanje ruromoroka rukava amashira. Imisi yanje irihuta kuruta ico umujishi w'impuzu ajishisha, ishira atavyizigiro. Yobu rero urumva yuko adashobora gukira indwara yiwe, ahubwo ko agiye gupfa bidatevye. Muri ivyo vyose bagenzi we wamengo ntibabona amarushwa yarimwo. Yarababajwe no kubona ingene batitaho kumenya ukuntu amerewe. Ntivyashoboka rero yuko amajambo yabo yomuremesha. Dushishikaye gusoma muri ico gihimba c'indwi nyene ku murongo wa 13 kugeza ku wa 16, Yobu ashishikara kuvuga ati, iyo mvuze ntuburiri bwanje buzomara umubabaro, ikirago canje kizonyorohereza amaganya, naho nyene unkangisha indoto, ukanja ivutu mu vyo neretswe, bigatuma umutima wanje uhitamwo gupfumanirwa. Mbisemwo urupfu kuruta kugumana aya magufa yanje, kubaho kwanje ndagukengereye, singomba kuramba. Enda se numpumekere, kuko iminsi yanje atakimaze. Yobu yaragwaye kugeza aho rimwe na rimwe amera nk'ugwaye mu mutwe. Turasoma ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19 ngo, umuntu niki aho umukuza, ukamushira ku mutima, ukamugendera uko bukeye, ukama umugerageza na ntaryo, uzogeza ryari kutankura kwijisho ngo mpumekere miramate. Yobu yari afise icyifuzo cyo gupfa neza. Yagomba ko Imana imugumiza ahantu ari wenyene. Ariko rero umenye ko iyo uri ku musego ntiwumve ko uri kumwe n'Imana, urushaho kumererwa nabi, ugapfana intuntu. Ariko iyo wumva uri kumwe n'umuremyi wawe, ugira umunezero no mu rupfu. Turamaze kumva bamwe bamwe usanga bariko barasemerera ngo nimundekure ngende, ndabonye abaje kunyakira bambaye impuzu zera. Ku murongo wa 20 n'uwa 21 naho Yobu aravuga ati, namba narakoze icyaha, wewe nagutwaye iki ga ngenzuzi y'abantu? Niki gituma wama ari jewe utumbereye, bigatuma mba umutwaro kuri wewe? Kandi niki gituma utamparira igicumuro canje ngo nkureko ukugabitanya kwanje? Kuko vuba ngiye kuryama mu mukungugu, nawe uzondonderana umwete, ariko nzoba ntakiriho. Yobu amaze kwagirizwa ibyaha, ntiyigwaniye ngo yiyite umugororotsi. Yaremeye ko yacumuye, ariko ikibazo ciwe cari ico kumenya igituma yotogwa mu bandi bose, agahanwa nk'uko yoba arusha bose ibyaha. Yagomba kumenya igituma Imana itomubabarira ibyaha byose yoba yarakoze. Hari ingorane Yobu yari yagize z'ukwizera. Uko yashishikara kubabazwa,
niko nawe yarushiriza kwihebura, gutyo n'ukugororoka kwiwe kugatosekara. Kandi uko umuntu agabanukirwa n'ukugororoka, niko ikimenyetso ca Satani kirushiriza kumubonekako. Nshuti yanje mwene data uriko urakurikira kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, mu marushwa yawe winginge Imana ugumize umutima kuri yo, ntugabanukirwe n'ukwizera, ntutakaze ukugororoka. Kugabanukirwa n'ukugororoka mu magorwa nibyo bikunda gushikira abantu bagomba kwifasha mu ngorane zabo, ntibazishire mu maboko y'Imana. Ariko Yesu aravuga ati, nuze kuri jewe wewe unaniwe kandi uremerewe, ndakuruhura. Jana imitwaro yawe kuri Yesu, araheza akuruhure mugenzi. Reka turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, nongeye kukengurukira kuri zino nyigisho uriko uradushikiriza biciye muri ubu buzima bwa Yobu. Yobu yagize ibyago araruha, kandi hageze aho yumva yo kwifuza gupfa, ariko kandi yifuje gupfa neza. Mana yacu y'urukundo, turumvise yuko Yesu Kristo yavuze ngo, wewe urushe nawe uremerewe, nuze kuri jewe ndakuruhura. None ndasengeye uwo muntu yararushe, yumvise zino nyigisho za Bibiliya. Mana umuhe guhanga amaso kuri Yesu Kristo, aje kuri we, maze Yesu Kristo nawe amuruhure, amusubizemo intege, agumane intahe irimwo ivyizigiro by'ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu co kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.